kajugujugu bafise nivyo ndiko ndakubwira ni nk'ahari ntazo. Evariste Ndayishimiye yari mu Rutana kugurura ibikorwa by'ibarabara ry'indara rizobahuza na Uvinza muri Tanzania. Uravyibuka? Kubera atabasirikare benshi bahari bari muri Kongo bahisemwo gushira kajugujugu hejuru ngo abari yiproteja. Abayibonye baratubwira iyo kajugujugu ko marke yayo. Mbega ni ya gisirikare, mbega ni iriko ni kano ya milimetero zingahe yari kwirasirikira hajya hejuru. Bisigura ngo ni nk'ahari ntazo monami. Ivyo nkubwira nuko ndabizi neza. Linike aeroport dufise uraba ahantu yubatse mu maso ya Uvira. Uvira ifashwe ni ukuvuga AFCM vetru ishatse yuko ku kibuga c'indege cya Bujumbura atandege nimwe hahagurukira. Byoshoboka kandi itafashe Bujumbura. Yego. Abasirikare n'abahoze mu gisirikare muhora muganira baraho ba marshal bazokubwira. Yego. Ufise Uvira nijya misozi yose ukarahira utisi nkeneye ko hari indege nimwe igwa kuri aeroport international ndadayemerkiyo nagenda umusivile ntiyo hangwana bakomeze bisembe Kinshasa nayo ikomeze ibahuze na CNDD-FDD na Gitega mugabo umunsi habaye imbarutso turi ku Gasaro News uzobumbwira izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Bivuze ko Uvira yamaze kugotwa ariko ngo ingabo z'abarundi zikaba zakusanyijwe bazibumbira mu mabrigade agera kuri 26 sibyo izo brigade zingana gutyo ndatekereza ko ziba zifite abasirikare benshi izi brigade zo none ukabubona ko bashobora kuba barinda uno mupaka amanywa nijoro ariko nanone bikaba bivugwa ko mu mujyi wa Uvira ho noneho abategetsi cyangwa se abantu bakomeye abakiri bashabuka bajya mu Burundi bahunga kuko bavuga bati isaha n'isaha uyu mujyi ushobora kuzaberamo icyo twakita iki imirwano ndetse ikomeye cyane bikaba rero biri gutera n'abaturage ubwoba cyane tese niba abategetsi batangiye guhunga bakaba batangiye kuva hano nuko babona ko isaha n'isaha uyu mujyi wacu uri mu kaga nanje nkongeraho ngo nimba bamaze gutegekanya ubwato buhungisha FRDC nuko intambara yamaze kubananira yego yenda nabibonye nabyo ko ngo rero ico Uvira FRDC n'abarundi ngo batangiye guhunga banyuze mu bwato ico womenya coco barazi neza ko bafise ultimatum zibiri ultimatum ya mbere nuko bazi ko kuva mushaki batsinzwe gushika Uvira humiriza gato wiyumvira iyo distance ngenire haba amaze gutsindwamo icya kabiri nuko babaraye babwiye yuko nabo bari considérer comme des mercenaires uwo bazofata nta kinya nta kigongwe kuko nabo nyene nta nikigongwe bagira yego urumva rero nico gituma bariko barahunga none nimba bariko barahunga va yuko Uvira batake bazoshobora kwiproteja kandi ibaye atake byumvikana ngo izo brigade nizigombe ziba 500 nta mwami akizwa nuko afise ingabo nyinshi Bibiliya niko ivuga nta mwami akizwa nuko afise ingabo nyinshi oya ahubwo akizwa nuko Imana yamuhaye novuga ngo iyo ntuzeye iyo chance yo gutsinda kandi akizwa nuko afise icagwanira none ingabo z'u Burundi twurabe ziri kugwanira iki muri Kongo kweli nico gituma zitsindwa rero kandi cyo ejo niho namye ndagira analize yego nimba wo bugwana ugize cocktail nzi FRDC FDLR FDNB Wazarendo Maimai abacancuro imigwi 6 yego hanyuma mugatangura kurasanira indani mu muji imbere yuko umwansa barasa abantu ntavumwe bumva bariko yego ni kibazo jembo nako bari kwivumwe mbere uwoca ubwenge yozinga ibiraga kitahira hakiri kare kuko mumaze gusubira namwo kuri tele
ça constitue un échec cuisant aho M23 ishiriramwe umuriro naho AFC ishiriramwe umuriro hoho no guhuhura ibyahuhana kari kuko bo nabo bariko bararyana mpejeje kukubwira yuko wazarene bamaze kubura 38 abasirikare ba FARDC 8 none wumva abantu bariko bararyana ngo no gushingura byabaye ikibazo ngaho barasheza ko uza kumva yego zari zizanye ngo barazirashe pe bagiye gushingura bati uwo ni umunyarwanda ati mujyane mu gihugu cy'u Rwanda ukibaza ubwenge bw'aba basirikare ba Kongo ubundi ibi bintu bizaherera hehe aho ngo kabisa imyigaragambyo myinshi ubundi ico twogitereta de façon différente yego ubwa mbere gusubiranamwo kwabo kwavuye kuri ico ko babujije abanyamurenge kuja guhamba umusirikare Colonel Gisore bakavuga ngo n'abanyarwanda ngo nkuko byabaye nyamba bavuze ngo demirikombye ngo baje nkuko ngo biyita ngo bavuga butumwa ngo abandi ngo biyita ngo abantuzeye ngo baje ngo mu butumwa ngo baje kukiriyo ngo birangira babaye abasirikare ubu rero ni basubira iyo baje bava babugaranira mu rusengero mu nyuma babapakira imodoka babasubiza ibujumbura yego vyumvikana ngo umuntu wese yitwa uwo muri twigwaneho plito yitwa umunyamurenge umunyarwanda ubwo niko n'umunyarwanda yaba muri FARDC yabahe namenye ko batamukunda parte donjurudwe nimba tarabizi ico reka tube turagishize ku ruhande nico cyo kaziyonyerera izo nduru zuko FARDC ishavurika avuga iti wazarendo twabirereye ko aterenze inyeke babuza nuko duhamba umuntu wacu ibi bintu trosetro bahita bakorana nako n'ingabo z'u Burundi bavuga ati irukana wazarendo mu muji wazarendo nazo ziraresista zirarasana nkakubwira rero iki no muri Bibiliya dukurikije icyama gituma ingabo zitsindwa kuri tere Imana yamaze kuzivuma kwari gusubiranamo ivyo ku muntu nimba asanzwe akurikirana histoire biblique cyangwa histoire universelle wanagomba y'intambara zabaye ku isi ukizi wohita uzinga amahemu kitahira kuko mumaze gusubiranamwo egare yuko imigwanira bananiye pi Ichakabiri reka ngaruke rero ko nakubwiye ngo tugitereta do demaniye reka ngaruke kuri kubanyamurenge burya abanyamurenge barimwe imigwi ibiri yego hari abashigikiye twigwaneho yuko bakwiye kwigwanaho bagaprotectinga gataka kabo kase na sekuru bakakabako hakaba n'umugwi bita ngo nakagara niko bo babita ngaha iwanyu mu bita ngo ibigarasha yego hari iwacu naho babita ibipinga urumva abo bitwa kagara nabantu bifatanije na Kinshasa na leta ya Kinshasa bakavuga yuko twigwaneho ariyo yaje gusotora imigwano batari bakwiye gusotora leta bari bategezwe kuba royaliste kuri ruwayare kuri ntuze kuri leta ya Kinshasa n'ibindi nk'ivyo abo rero la majorité nibo bahiza amazosi n'imishanana n'amakostime burira imodoka ngo bagiye guhamba Colonel Gisore bazi ngo bahuje na leta ya Kinshasa nta ngorane n'umwana wabaguye muri FARDC nta kibazo bizotuma leta ya Kinshasa iborohereza urumva iborohereza ce n'est pas le cas nabo basirikare bo muri babanyamurenge bitwa ko bari muri FARDC bahabaye je tuvugana na benshi yego bahabayeho nabi kukubera bitwa abanyarwanda bitwa abatutsi bitwa ibintu by'ibizina retraite comme des étranges ngatangazwa rero n'umuntu afashwe muri ubwo buryo akaba akigwa byuka agwanira ubutegetsi bwa Kinshasa je nibaza ko abanyamurenge bari bakwiye guca mu jisho bakamenya gutandukanya icyatsi n'ururo yego se mata mari hariya hari jambo heruka kuvuga yavuze ngo nubwo mwoba mwicaye mu mahanga muvuga ko muzoza kwinvestisa ngaha umuntu yagwaniye agataka kase na sekuru ari ngaha tumufata en consideration gusumba mwebwe mwitwa ko muri mu mahanga guca amafaranga ico kintu sinzi kucyubuka yego nanje byahise binyibutsa ico kintu ntumbwira ngo uvuye muri leta zunze ubumwe za Amerika ngo uri mu vyara uri nyinabo uri nyinasenge wa Gisore ngo uje kumuhamba ibuvira ureha kwa kundi nzi usa kwa kundi nzi nk'umunyamurenge n'ingene bazwe kandi nabunekukira bitwa ngo ni Kinshasa bakwankurunuka kandi ntibasiba kubibwira abo biri kumwe muri FARDC none abo bantu bazoca mu jisho ngo babone gutandukanya icyatsi n'ururo ryari
nkabwira abantu bitwa abanyamurenge bari mu Burundi yego bitwa ko bagiye muri iyo migwi y'utugara burya wisembereza ubutagushaka akaruhuka gusohoye yego imigani ndazi ko tuyisangiye nabo bakomeze bisembe Kinshasa nayo ikomeze ibahuze na CNDD-FDD na Gitega mugabo umunsi habaye imbarutso ntituri ku Gasaro News uzobumbwira CNDD-FDD uko ndabazi bazokuza ko zina mututsi wese bavuga yuko ari umunyarwanda inclus abitwa ko bahitiye bakorera Kinshasa kandi intango baratangwe kuyibona haje burakeye tuvyereka abantu umuntu wese nta mpamvu ngo ukorana na Kinshasa nta mpamvu ngo mu muji wa Bujumbura uridegemvya nta kibazo nta mpamvu ngo wirigura tuka base matama ko aribo bagiye gusotora guverinema yego bazokuboha canke bazogukerera bataravye ko ivyo bivuze akarorero baraye bakabonye none ntibagiye guhamba bikanga yego nibaza ko ari ufise amaso yavuye habonye sokiri fofe yego bakomeze bahumirize bakomeze basirimbe mu masengeri Bujumbura ni Nairobi ni na hehe bavuga yuko Sematama ariwe yagiye gusombora intambara mugabe iherezo impembo yimbwa n'ubuhiri impembo yimbwa n'ubuhiri yego abafaransa nabo bavuze ngo roromerese madashe vara été toujours en coup de sabot niyo migani ibiri no bibabwira yego kuko CNDD-FDD cihemba nasanze arico nakishe yasihemba kunda kubisubiramo baravukana CNDD-FDD Gitega ihemba gufunga kwica kwangaza Kinshasa none si vyihemba so gufunga so kwica so kwangara nabo barindi ni bahitemwo bibiri bahitemwo izo mpembo kuzirindira canke bahitemwo baroganye bene wabo bagwana urugamba baronka gataka kabo nariryisemo bayifise ariko guhera hazero nivyo vyari bigoye gusumba guhera kuri 10 mwabantu none ko Sematama yashikanye kuri 10 canke 20 canke 30 niki kibasunikira kwicara ibujumbura cyaye kwicara isinzi hehe baraho bariko baravuga shimwa Yesu yego burya hari ikintu abantu twihenda hari abantu twishizemwe yuko nidusenga vyose Imana izobikora kandi koko niko kuri mugabo ukamenga Imana yo nyene izokwiyururukira idaciye muri wewe wasenze ngo igukoreshe ico kintu abanyafrika turagifise ko defo cyane turasenga tukaja tuja hajya tugakuruwaza rebra tukibagira ko muri bibiri handitse ngo udakora ntakarye nusenga ntushire mu ngiro bimwe Imana yakwemereye ukazopfa biroza utazopfa nihira rizozuri ndowe heza gusenga Imana niguhisezerana ngo ngiye kuguha igihugu haguruka ufata umuheto ugishake yego kuko ikoresha zambaraga z'amaboko yawe muga nusenga ukavuga ngo Imana yaranyemereye igihugu uzorinda uwera mbe ni kubera iki Mose Imana yamubwiye ngo haguruka ukura Abisirayeli muri Egiputa bajane mu gihugu c'isezerano ntiyari kubabwira ati murindire nzobagurukana ku mababa nk'ay'inkukuma ndabatereke mu gihugu c'isezerano bahagiye imyaka 40 ahantu bari kugenda iminsi 40 gaje ibyo rero abanyafrika tubikure mu mutwe Imana irakubwira ikagushiramwo esprit y'inguvu zo gukora cyakindi wayisavye igwaye permission ikora ja ku muri mukore mugabo ni wicara ngo Imana yaravuze aho twese tuba tuja mu nzu tukaryama tuti Imana yavuze ko izodutunga ko atamugororotsi yahebwe ko atamwana w'umugororotsi yasegerereje tukaya tuja mu nzu tukifuka tukaryama inzara yo gutsindayo yego Rabi kuba rero FARDC n'abarundi bari guhunga banyuze mu bwato byo nkibaza bwo barahungira he noneho nibaza ko bagenda Karemi ko ni dar objectif yukwirinda ko baja kuba masse dans la ville de Bujumbura ngo have bikogota M23 kwinjira muri ville de Bujumbura ubu rero baca bapakira amato bakabamanukana epfo amparalele na Rumonge hanyuma bakabaja bakanaho bita Karemi bakaja guprotectinga aho M23 itarashika epfo ya Zafizi epfo ya territoire ya Fizi urazi ko territoire ya Fizi ariyo yanyuma hano rubibe na province ya Tanganyika donc baja guprotectinga la ville de Karemi uziko ville de Karemi iri mu rubibe rwa Sud Kivu na Tanganyika Tanganyika as a province apana Tanganyika ko mikiyaga kuko hariyo province ya Tanganyika hariyo n'ikiyaga ca Tanganyika rero Karemi numuji uri mu rubibe neza mu rugabano rwa Sud Kivu na province ya Tanganyika
niho bagiye kuzibirira abandi barenge hirya za Shabunda kugira bazibire M23 ntihave yirukanka ngo ije mu birombe vya Navy ariko exploit ni naco gituma igisirikare cy'u Burundi bigiye kuzokigora ndakubwira igituma bigiye kuzokigora ubu hagiye kwaduka fro zitatu ndazikubwira fro ya mbere niyo muri moye plateau ya Sud Kivu izokugaranirwamwe abasirikare b'u Burundi deuxième partie nugucunga umupaka kuva Kamanyoro gushika kuri Tanganyika Uvira Dayer gushika Fize pfu hari yepfu iyo aho saha kabiri aha gatatu nukuja guprotectinga les sites dominere doro neva ariko arimba za Shabunda ivyo bintu bitatu bazobishobora kweli ntavyo nzindeka wait and see katurabe kabisa yego ukabona ko bishobora kuzabera imbogamizi ikomeye cyane kuri iki gihugu cy'abaturanyi cy'abarundi abarundi aribo bagenzi banje ni n'abavukanye ibiharuro bariko babikora nabi kabisa on fait le calcul à l'envers aho ndavuga ro gouvernement do Gitega il est en train de faire le calcul à l'envers ushobora gucreer les trois fronts différents nkuko ngo zishobore nta déplacement y'indege bagira urumva nyuma zifite ahubwo ngo zitari izintuze zitari za gisivili za gisirikare zirihe za gisirikare zo gutransportinga abasirikare ntazifise izo badafite ngo nizitwara intwaro nko kubizikura i Burundi zijya mu mujyi wa Uvira cargo nk'akarorero yego kuko numvaga reka navyo tubijeko namakuru umpaye mashasha urakotse igisirikare cy'u Burundi gifise kajugujugu canke bombardier zingahe ndahazi umeze mitanda bikubwira ko umeze turetse reka tureke kuziharura kuko bishoboka ko utanabizi yego nizo bitwa ko bari bafise ziri ku musego hari zo twita mapuma zagwanye muri 2000 urugamba rwa 2005 kusubira inyuma kuri Buyoya ubu ziri Aragoni icyo nasomye nabonye ngo za kajugujugu barazifite ngo ariko ngo iyo bashatse inkizagemura ngo ibikoresho ngo bitabaza ibindi bihugu bashyiramo ibyo bihugu ngo nk'ububirigi na kajugujugu bafise nivyo ndiko ndakubwira ni nk'ahari ntazo Evariste Ndayishimiye yari mu Rutana kugurura ibikorwa by'ibarabara ry'indarayiri zobahuza na Uvinza muri Tanzania uravyibuka kubera atabasirikare benshi bahari bari muri Kongo bahisemwe gushira kajugujugu hejuru ngo abari yiprotege abayibonye baratubwira iyo kajugujugu ko marke yayo mbega ni ya gisirikare mbega ni iriko ni kano ya milimetero zingahe yari kwirasirikira hajya hejuru bisigura ngo ni nk'ahari ntazo monami ivyo nkubwira nuko ndabizi neza kira noneho dufate ko bazifise raba ahantu aeroport international do Bujumbura linike aeroport dufise uraba ahantu yubatse mu maso ya Uvira ifashwe ni ukuvuga AFC/M23 ishatse yuko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura atandege nimwe hahagurukira byoshoboka kandi itafashe Bujumbura yego abasirikare n'abahoze mu gisirikare muhora muganira baraho ba marshal bazokubwira yego ufise Uvira nijya misozi yose ukarahira utisi nkeneye ko hari indege nimwe igwa kuri aeroport international ndadayemerkiyo nagenda umusivile ntiyohangwana nagenda umusivile ntiyohangwana shika reka tujye ku yindi ngingo tunasoza izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.